Maramutse kimwe numvise abategetsi b'Urundi bariko barakora ari gintu abanyafrika bakunze gukora en principe bagiye bajya ba Mobutu aba president ba Cape Verde hariya ikintu bakora ayo mafaranga baza bariba kubera bazi umunsi bakuwe bashobora gukurikiranwa ivyo biramaze kwibonekeza nabo nyene bari kwakwikana abandi baca bajya kuyanyegeza ngo mu bindi bihugu bakagura amatongo canke ama parcelle canke amazu mu bindi bihugu navuze ngo hari bari bakora muri Cape Town muri South Africa navuze ngo bakabagura muri Middle East navuze muri South East Asia donc ibihugu biri muri Asie du Sud-Est nka za Camboge Vietnam akaba nabandi kumbure bayajani Burayi je ne sais pas mu butu narumvise ko igihe yasaza canke yapfa ubutunzi bwe bwari buri partout en Europe kubwo bagoye no kurekipera bumwe mu wasanga bari mazina y'abantu batanazi kumbure ntabuze n'amabanki muri Swiss yaciye profitamo ayo mafaranga arayanyuruza ntiyaya declarer je ne sais pas mugabo umva ko amafaranga yose bagenda bayabika hanze akaba ariho bubaka yamazu sinzi ko ide bavuga ati niyo twasaza tuzoja tuja kubayo mugabo je numva ubwo ari uburofa wowe ufata igihugu ciwawe kimeze neza ukaconona dufatuka ufise nk'inzu nziza ukayiturira ugaturika famille ngo ni wasaza uzocuza gusazira hanze ivyo nta sense bifise igihugu bariko kukigira nk'ivyo bihugu baje kuguramo ama parcelle igihugu nka Vietnam nta bintu vyinshi gifise mugabo kubera abantu batahohoterwa n'ibindi kuhasazira c'est normal donc uriye yukugira ibintu nk'ivyo bari bakwiye gufata igihugu gitunganya ibintu bihugu vyinshi abantu bakuze barasaza bakagisaziramwo president singoma ngo ace yirukana nkuko tubigira muri Afrika iyo watwaye neza imyaka 5 yawe gahera bakakongera yindi bashatse ukabareka kabari ngo bakongera ni wihate bakwanse ukarikunda gatwara ico gihe nta mpamvu yo kugukwirikirana watwaye neza ugiye muri South Africa bo canke ndake kuja kure aho muri Tanzania hafi yacu Nyerere yaratwaye yarabisara kukuru karagenda abamukurikiye bamunyi Kikwete je ne sais pas usivye Magufuli urufu rwamuhitanye bose bashobora kuba bamwe bakihari abandi barisaziye bo nyene bakahitana n'ubusaza you see bona hiye muri South Africa Mandela yarashaje Mbeki yaracari umusaza mugara cyahari Jacob Zuma nivyo yarakoze ivyaha baramukwikira mbwo ntabwo bamusha ngo bamuhungishe aja mu tungane nk'abandi bantu harimo witwa Karema Musante n'ubwo atwaye mu gatoyi ari hajya bo tuze ko naramaposa nta bintu vy'ivyaha ndumva bikomeye bamwagiriza uko nabazosaza yisazireho ubundi agishoboye gitware mugabo twebwe ndakwera ibintu byo kwica no gusahura n'ibiki bisaba ko umuntu avaho yiruka ahunga donc ngarutse kuri abahizi bariko barango barajana amafaranga ari ikindi ndiko ndavuga ahantu jana amafaranga bo ushobora kumvikana n'umuperezida waho muri bihugu bindi biri corrompu akazoga ubwene gihugu mugabo kandi uwo muperezida ejo ashoboye gukugwa hakaza uwundi nawe akavuga ati icyo ubwene gihugu baguhaye frauduleusement ntabwo twemera ubutunzi mwagiye murasangira n'uyu musepa ujyanyambarinde atwaye ico gihugu nabwo turabufashe nk'ivyo bihugu byo muri Guinée Equatoriale mbona bariko baraja kunyegeza mu bintu bo ivyo birashoboka ibindi bihugu navyo biteye imbere usanga kuronka ubwene gihugu bwabo usanga bigoye ego nivyo office amafaranga menshi cyane aho investment options mugabo keshi nawe amafaranga niweza mu marundi ugiye kuzoyavunja kugira ngo abe kumbere barayaronka kubera bibuta n'ahandi ariko still ubu muntu w'umunyamahanga ugiye yukuze ukulera dorapo ntimusa ugiye nko muri za Vietnam urumva buri umwirabure mu ba Asiatique ururimi ntuvuga rwarundi urumva kutaba wisanzuye kandi vyiza abantu benshi bipfuza gusazira mu mafamiye yabo abana bakaza barabafata neza buzukuru bakabakinisha afise abandi bazehe bakoranye bakaza barakinira ubugu mu rurimi bumvikana sinumva iyo filosofi ivuga ngo wowe ngo uzocuhunga uje mu kindi gihugu ni ibintu by'ubugaba numva y'abarundi n'abanyafrika babukuye ibihugu byose bagerageza kubaka igihugu ngo abana baba bazobeho neza bageza kwitunganiza kugira ngo hakizoke mu mutungane ejo
niyo batumvikanye henshi bari kuba batumvikana ingene ejo hazoba ari heza pour leurs enfants pour abantu babakomokako. Nta bantu mva ngo abafaransa bariko babika amafaranga muri Libya kugira bazosazireyo nubwo Sarkozy yagiye kuyavanayo. Nta wumva ngo ababirigi bariko bashira amafaranga muri Congo kugira ngo mu busaza ariyo bazoja canke wanashaka. Harimo tax havens ahantu abantu bashobora kuja gukora ama business kugira ngo ntihatanga ama taxation menshi. Mugaba hanini investment ikomakomeye igogwa mu gihugu cabo, kuko kujya vuga ngo gira huba wubahwe, iyo udafise huba no kubahwa ntiwubahwa. Bo abantu bagiye bakiri batoyi petetre bakabimenyera bakigura imigwaho ntacyo bibatwaye kinini, ariko sinumva je nk'uje imyaka 60 ko cyumbwira ngo oya tabana n'abuzukuru ugende kuba muri Guinée Equatoriale ahantu nkuko nabivuze ururimi ntimumvikana. Sepa ivyo bajya nibiratandukanye, abantu baho nabuzi famille. Ese ko abarundi baba bafise ikintu bita famille élargie, aho usanga abantu bafise abakwe n'abakazana n'abuzukuru n'abishwa n'iki, bose usanga aribo bagize umunezero muri famille. Bose muzobajana muri Guinée Equatoriale, muri Vietnam. It doesn't make sense guys. Jembo nabwo mukwiye kubogora igihugu, mureke kucica, urumva mukigire neza, mucubake. Udashoboye abise aje gukora kandi kazi sirazima ngo mwese mube abategetsi. Burya ubutegetsi nibaza ko ari gift, ni don. Utayifise kirazira kwihatira gutwara abantu batagushaka kandi utabishoboye. Ushobora kuba umurimo mwiza, ushobora kuba wokora business, ushobora kuba umu engineer, ushobora kuba umucamanza. Hari ibintu vyinshi ushobora gukora atari lazima ngo ube uri kuratwara abantu. Ariko muhosi no gutwara ni ibintu vy'akajagari, ni ibintu vyo konona, ni ibintu vyo gusahura, kandi ugasahura nk'uwisahura. Kubera nkuko nabivuze ni igihugu ciwanyu, igihugu cakwibarutse, nico gihugu conyene ufise. Ushoboye kwitwaza ivyo nyene ngo uzoja mu kindi gihugu, mugabo se ico kindi gihugu coco ntihazogira igihe bakakurambirwa. Hazogira igihe bakurambirwe, urumva, hazogira igihe bakurambirwe. Igihugu rifo ko mukibogora muye kucica. Ariko nimba umugamba ariko muzoja kuba muri mu bindi bihugu mushaje, je numva ari plan ya fake. Ahubwo abandi ico bariko barakora vy'imura numva bari hanze, mugabo arinde bati niyo twasaza tuzoca tuja mu Burundi. Bo mu Burundi bavuga cyane, mugabo ibihugu abantu bava mu bihugu bifite amahoro bavuga ati kweka duca amafaranga ni Burayi tuyagwize, ariko hageze gusaza tuje gusazira iwacu, kuko uba wisaziye ufite amagara make, ukeneye abantu bakugwanaho. Oro kuja gwana n'abantu b'abanyamahanga ntimusa, ntimuvuga rumwe. Haba hari loneliness, ufise hari ufise umugore akagutanga gupfa, canke wowe umugabo agatanga gupfa umugore. Nuco usigara ahantu mu kizu cya wenyene ngo ni kizu kinini cica ahantu bavuga igiportugal canke iki Spanish canke cyarabu. I don't know man, sinzi ngene nabirabure twimvira en principe. Je mbona Burundi mukwiye kubogora mukabukorera neza, mukareka kubunyaga ibintu vinda ndende umuntu ahurengeye. Jewe ndabona abantu baba ba president bajya ba Barack Obama ntabwo bahavuye afite inzu 80 kandi batwara igihugu gikomeye cyane. Wewe utwaraga ugo kapfuye nabe uwaga inzu 6 ngo zikoze iki ngo bimariki abantu bakenye badafise n'amafaranga yo kwivuza. It doesn't make sense. Sawa, muge munsi mwiza tuzosubira. Bye bye.